Urukundo ni iki? Kidumu na Frank Jo bati mapenzi unatoka wapi? Bati mbega rukundo iwanyu ni hehe? Iki kibazo ntawe reka kucibaza. Uravye inguvu z'urukundo ingene rugira bamwe abasazi rukubaka ikindi gihe rugasenyura. Muri Bibiliya yera Paulo ni wasa no gutanga inyishu y'icari c'urukundo. Ati urukundo rurihangana, rugira neza, urukundo ntirugira ishari, urukundo ntigwihayagiza, ntigwihimbaza, ntirucagura, ntirukora ibiteye isoni mu bantu, rurenza ko muri vyose, rwizera vyose, rwizigira vyose, kandi rwihanganira vyose. Urukundo, amour, amor, mapenzi, love, bolingo, ijambo rimwe rifise insiguro nyinshi, ngaka kananira abahinga. Nguyu umuti w'ibibazo vyose umuntu ashobora guhura navyo mu buzima. Nguyu umwambaro ubereye bose, umukene, umutunzi, bagufi, barebare, abazungu n'abirabure. Hari n'abavuga ko ariyo ndwara ihitana benshi kurusha na za malaria, umugera wa sida n'izindi. Iki ni cegeranyo c'umunsi. Nitwa Evarde Izikumva. Urukundo ni iki? Kidumu yarabivuze neza. Rukundo uri gihangange, ujugumiza abami, unyiganza isi kanyiganyiga. Kukaba nkako muri kahise abahinga bavuga ko Adolf Hitler mu buto bwiwe yakundanye n'umukobwa. Uyu mukobwa w'umuyahudikazi ngo yamuteye uwinyana. Hari abashakashatsi bavuga ko ivyo vyamuteye inzigo idahera ahakura urwango rw'abayahudi. Aha uniho yahavuye ashaka gufutanganya ubwoko bw'abayahudi ku isi. Ku rundi ruhande tubona inkuru y'umwami w'Ubwongereza Henry VIII yakunze cyane umwigeme Anne Boleyn, asaba uruhusha papa rwo kumugira umugore wa kabiri. Papa mwanyi birangira yemeye guca kubiri n'ishengero rya Katolika y'Abaromani. Ishengero rya Anglikani riba riravutse. Ibi bitwereka ingene urukundo rushobora kugira ingaruka zikomeye ku mutima w'umuntu, ariko bikarenga uwo muntu bikagira ingaruka kuri benshi, ku mateka y'igihugu n'isi gahinduka muri rusange. Fata nk'inkuru ya Titanic, Jacques na Rose. Aba bakundanye bahuriye mu rugendo rw'ubwato, ariko mu gihe gito basize amateka akomeye cyane. Fata Romeo na Juliet, inkuru y'urukundo rwananiranye kubera imiryango idasangiye ubwoko, bikarangira haguye ibara. Izi nkuru zose zerekana ikintu kimwe: urukundo rushobora kuba rwiza cyane, ariko kandi rushobora kubabaza, rukica, rugasambura. Sino kwisi gusa, no mu ijuru urukundo ngo ruramaze kw'inkumbi. Mu nkuru z'ivyanditse vyera haravugwa ko abamarayika bavuye mu ijuru bakamanuka ku isi kubera gukunda abakobwa b'abantu. Bati reka tuje kubabira. Maze Imana n'umumarayika wayo mukuru Luciferi baba baratandukanye burundu. Urukundo ikintu abantu badatahura kuva kera. Kuva mu bihe vya kera cyane abantu baragerageje gusigura urukundo, ariko baguma bananirwa. Mu bushakashatsi abahinga mu bumenyi bw'amagara neuroscientifique no mu vy'inyifato nka Sigmund Freud canke Ellen Fisher baragerageje kurusigura mu buryo bw'amahormone. Bavuga ko urukundo atari gusa ivyiyumviro, ahubwo ko ari shimi yo mu mubiri. Wari bwiyumvira igituma iyo ukunda bikunanira gufungura, igituma baguhevye ushobora kumva ikintu kikuniga, igituma ukorora amosozi kubera umukunzi. Abo bahinga bavuga ko iyo uri mu rukundo umera nk'umuntu yiziziwe n'ibiyovyabwenge. Ubwonko burarekura uturemangingo, testosterone, tugutuma wumva wohaguruka ukaja kuresha turage umugore kanaka. Dopamine, utu nitwo dutuma wumva unezerewe iyo uri mu rukundo kuko tuguma twisuka. Ocytocine iguha kumva unyuzwe n'umukunzi wawe, ikakumvisha ko uri mu mutekano uri kumwe nawe. Iyikora nka superglue, niyo ituma wumva umukunzi wawe utomuheba. Serotonine, mu ntango y'urukundo wiga ufata umuntu nk'umucrush, urugero rwa serotonine ruragabanuka mu mubiri wawe. Ivyo bituma wama wiyumvira uwo muntu cane, bikamera nkaho umuhangayikiye. Nico gituma iyo ukunze umuntu wumva umeze nk'uwasaze gatoyi, ntushobora kumwibagira. Muri make
Mu ntango serotonine iba ari nkeya, igutuma kwiyumvira cane uwo ukunda. Mu nyuma serotonine irasubira ikaduga, bigatuma ugira amahoro no kwizigira. Nico gituma urukundo rutangura rushuha cane, hanyuma rukagenda ruhinduka urwimbitse kandi ruhumuriza. Abagiriki ba kera bo bavuga ko hari ubwoko bune bw'urukundo: agape, urukundo rutagira inyungu kandi rwitanga nk'urw'Imana yakunze abantu; eros, urukundo rw'umubiri, uru nirwo rugutuma wumva umubiri wawe ukwegwakwegwa n'uwundi ukumva mworyamana. Ni rwa rukundo rwo hagati y'abakundana romantique, rurashuha, rurimwo ivyiyumviro bikomeye n'inyota yo kuba hafi y'uwukunda. Filia, urukundo rw'ubugenzi n'ubucuti busanzwe, rushingiye ku kwizigirana, gusangira no gufashanya. Nirwo rukundo ruri hagati y'inshuti nyazo. Storge, ni urukundo rwo mu muryango, nk'urw'abavyeyi bakunda abana babo canke abavukana hagati yabo. Ruratekanye, rurihangana kandi ntirugira ivyo rusaba. Hari igitabo kizwi cane citwa Men Are From Mars, Women Are From Venus. Muri co bavuga ko abagabo n'abagore bameze nk'abavuye ku mibumbe itandukanye. Ibi bifatiye ku kintu c'uko ivyo umuhungu arondera mu mukobwa bidasa n'ivyo umukobwa arondera mu muhungu. Abahungu kenshi bakwegwa n'ivyo babona, physique, ariko ngo inyuma y'ivyo babona hari ibindi biba bibari mu bwonko nabo nyene batazi. Nk'akarorero, impamvu abagabo benshi bakunda abagore bafise ibisusu n'itoto ry'umubiri, nuko mu bwonko bwabo ivyo arivyo bimenyetso bibereka ko uwo mukenyezi arondoka neza. Ni mu gihe abakobwa benshi bakwegwa n'ivyo bumva: attention, sécurité, communication. Ibi biri mu bituma abagore bakunda abagabo bafise amafaranga, barebare kandi bafise inguvu, kuko baba bashobora kubagwanira mu gihe bagize ikibazo. Ubushakashatsi bwa kaminuza ya Harvard bwerekanye ko mu biganiro vy'urukundo abagore bavuga amajambo menshi, ngo bavuga 200 ku munsi, nabo abagabo bavuga amajambo 7,000 ku munsi. Mu buzima busanzwe urukundo rwibonekeza biciye mu tuntu twinshi dutuma ruryoha: kubona message iva ku muntu ukunda ugaca useka wenyene, gukunda kuba kumwe, kwiyumvira ubuzima bwa kazoza muri kumwe. Ariko kandi urukundo rurafise n'uruhande rutoroshe kandi rutaryoshe: ishari canke gupfuha, ubwoba bwo gutakaza uwo mukunda, imvune yo ku mutima inyuma yo gutakaza umukunzi. Muti none dufate ko urukundo ruva hehe? Urukundo ruragoye gusigura, kuko urukundo ruva ku bintu vyinshi kandi ntirugira logique. Ariko umuntu agerageje kwishura yovuga ko urukundo ruva hose. Ruva mu mubiri, muri twa turemangingo twababwira; ruva mu mutima, uko wiyumva bivanye n'umuntu; ruva mu bwenge, ingingo dufata zo guha amahirwe canke gushira inguvu mu kurondera kuba kumwe n'umuntu; rukanava kandi no mu mico naho umuntu yakuriye. Nta muntu ashobora gusigura urukundo neza 100%. Nico gituma abanditsi, abaririmbyi n'abahinga baguma bagerageza kuruvuga mu buryo butandukanye. Ariko ikintu kimwe gitomoye: urukundo nirwo rutuma isiba ukwira uno munsi, nirwo rutuma abantu baririmba, bagwana, bubaka canke basambura. Nkuko Kidumu yabivuze, urukundo ni igitangaza, rurinyiganyiza isi ikanyiganyiga. Ku bwawe urukundo ni iki?